Inshuti zanje bakunzi munkurikira kwishene YouTube Daniel Mugisha ndabaramukije mwese atanumwe nkuyemo. Uyu munsi turi tariki 14 ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2024. Uyu mubona ni umwe mu bo turi kumwe ku murongo wa telefone shaka bibwire. Ariko mu majambo makeya ejo narabaha ikiganiro hirya y'ejo aha kuri YouTube tuvuga ku mukobwa kwanza akavyivugira ndabibaza mu kiganiro ndakora mukije ni sawa n'amahoro ndashima Imana. umeze neza Ego turashima uwaturemye. warazutse Mama nari napfuye. ko twabonye ifoto yawe none ufise ipampa mu zuru twatuzi ko wapfuye twatuzi ko niyo mpamvu ndakubaje ati warazutse kubera ko nyine urumva twarabonye udufoto twawe hanyuma nshinda kubaza rero yuko warazutse. Mu bisanzwe umuntu afite abakunzi biwe akagira n'abasi biwe, nta muntu abura abadubiwe biwe, nawe we ngaho urafise abasi bawe n'abakunzi bawe, hariho abakwemera n'abandi batakwemera. Mu bisanzwe uko bimeze jewe nta n'umunsi n'umwe sindigera mpfa, ndi muzima sinigeze mpfa kandi sinigeze nishira ipampa mu zuru, ndakomeye kandi n'ababikoze aho bari hose novuga ati Imana nyene amahoro ibaha imbabazi zikwiye zihagije, kubera ko kwica umuntu akiri muzima ntabwo ari ibintu vyiza, ntabwo ari ibintu vyiza gufata umuntu agihema kigenda ariko aravuga ukavuga ko yapfuye, ntabwo ari ibintu vyiza. Edayeri n'ababikoze babikoze ko hariho impamvu kandi hariho bifu twari dusanzwe dufitananye, kesi y'amafaranga, kandi iyo kesi nari nayikuzaniye ndayikubwira ati aba bantu bamfitiye amafaranga yanje. Uwitwa Aisha niwe yampaye ikarata, uwitwa Everine uza gushiramwo amajwi yiwe ngaho onye avuga yuko bashaka kunkorera ibintu ku bumakusudi, rero ibyo bashaka gukora ku bumakusudi barabikoze. Ko sinumva ko bari kuza gutangaza ko napfuye, turiko turavugana na stati zanje bariko baraziraba bace bavuga ko napfuye. Uyu Aisha nariko ndamuhereza akazi turiko turavugana kuri telefone, none naciye nipfisha sangahe hoho ibyo byo kwipfisha kwishira ipampa mu mazuru, nayishira ipampa mu mazuru ndi mu modoka ndiko ndagenda ko twavuganye ndiko ndakatisha tike ntaha mbanze nshishemo aya majwi none yacishemwo bayumvirize abantu nabo barafise ubwenge. Urakoma bebasha ndakwibariza ibintu by'amafoto mbona biriko birasikira by'amavideo nibiki ko tutabibona neza, hewe biriko biradutangaza. Turiko turakubaza aya mavideo y'umugore wawe, umuntu wakoye, umuntu watangiye amahera angana nka kurya ukamushyira ku mareresi nk'uku akangana tete nk'uku, wabikuye ku kintu kuri gabofu hoho ko kuremera ko ari umugore wawe hama ugafata video nka zijya anyu ukazisohora ukazitanga ukazishyira ku ma YouTube ukazishyira ku ma Facebook, video nka zijya kweli ndagusavye umbarire byagenze gute, bimeze gute? Nta gushwana kurimo, je ndiko ndakubaza ntuje meze neza, ndagusavye umbwire ivyo bintu ikintu woba warabigiriye no kuri kw'Imana. Ndiko ndakubaza umbarire je ndiko ndamukubaza nka mutoya wiwe igituma ibi bintu bimeze uku, ndagusavye umbwire igituma ibi bintu bimeze uku kweli. Ahubwo nta n'isoni hoho uramwemeza, nimba utamwemera kweli wowe umwemera ukagira ibintu nk'ibi kweli. Ego kweli kabisa bose ibi ni ibintu kuri ndakwinginze nk'umuntu nubaha kweli, nk'umuntu nka wewe twari twubaha twemera mu muryango ukwemera ukuraho uko n'urubanza rwari rutukuye rwari rusa dutamba dusa neza
hamukatugira ibintu nk'ibi bikagenda kupe ibi ni bikiga bofu n'ukuri tubwire bofu wewe nibiki wewe tubwire duha umuco uzobukora duha umuco utubwire ibi bintu ukuntu bimeze ama rero burya byari ibintu ndiko ndabona biriko birancanga mu mutwe kandi bitariko biranyubaka mu mutwe burya hajyanye n'ubwozi baradukwiriye ntibome kudukwira baradukwiriye ariko nibaze ko utadukwiriye amafaranga y'irenga hari nibaze ko utatanga amafaranga asumba abandi botanze rero nibaze igihe twirirwa turaterana amajambo menshi urabona umwana wacu ibyo uriko uramukorera canke ibyo uriko urakora ntugire ngo ni agaciro kuri wewe canke ngo ni agaciro kuri twebwe sibyo byari ibyo ndiko ndabona bitariko birampumuriza ahubwo iyo uri na hafi kandi yaba ari intego byo kwinjira aboneye n'impano zawe uciye ugatora hama bagira hano ibyo bintu tukabihagarika sibyo ni ukuri ibyo ndabikubwiye nshimitse kandi nashavuye n'umwanya nkawe tubonanye ntugire ngo byokoro. Mimi Eveline nilishamwambia kila kitu. Nilishamtumia kila kitu. Na ile video yenye ulirekodi ile baba alikuwa anasema nilishamtumia. Na mimi nilishamwambia tafutana na huyo baba. Mjue kisu utampata, basi nitarudisha franga za watu. Nilishamwambia na yeye. Mimi naendaga kisheria ndio kisi mimi naendaga. Nikiona huku kuna makosa na natakiwa niende huku. Nikiona huku pako hivi ndio kisi mimi naendaga. Eveline nilishamtumia ile voice. Hiyo video nilimtumia nishamtumia, yale mapicha nishamtumia na nilishamwambia tafutana na huyo baba arudishe pesa za watu. Au nani mgisi wanabanaga manamba ya simu wanaenda kuitizamisha kwa mashini wanajua ni nani mwizi. Mweka mkono wa ndugu Burundi mwende mkashtaki ile namba ya yule baba mwende mkaishtaki ni namba ya yule mwenye anapana pesa mkaishtaki. Wakishikwa hiyo wawili ndio watajua hizo franga walipatiaga nani. Hapa sasa mkiona vinakuwa vigumu itabidi namba ya yule baba huyo kando koloneli wakaishtaki wakaishike na namba ya huyo nani na namba ya huyo kaka wa pesa na nyo wakaishtaki ndio watajua sana nani alikula hizo pesa. Mimi nilijua gani koloneli kajua labda ni koloneli ndugu yake kumbe ni wa mgrupe. Karabai. Na monyata huruma kama ni mtu wa mgrupe. Batapiganaga bakutanane ku manjani bakasuane. La hada moja. Hada karase ku. Okay, hano rero nshaka usobanure izi audio zitatu. Urumva? Urashafisa akanya? Ndazi wewe baguhamagaye ndazi ko muri yaenda nilingia kugari kwa magosudi tu aone kama nakuja. Sawa. Hapa sasa audio ya mbere ni y'umugore avuga ibijanye ashwana urumva iyi ya mbere tangura iyi arikashwanira uyu musheri wawe uyu ninde iyi audio ihuriye hehe n'ikiganiro iyi audio ihuriye hehe n'ikiganiro natanze wewe ugaragara uri donc uriko ukora show ukamvuye gutyo nkoresha iyo mvugo hanyuma n'ahandi bishize amapampa mu mazuru bavuga ko wapfuye. So ibyo no kuvuga yuko niba abandi bavuga yuko yani ibyo no kuvuga yuko uyo n'umuco ku bijyanye n'umugabo wanjye kandi nibaza yuko nawe nimba akenewe je ndashobora kumuduza nawe abisobanura ibyo niwe ashobora ibyo niwe ku ruhande rwe yoshobora kubisobanura niwe bibaza. Sawa uramuduza ntacyo mugabo je banzunyishure ku bijyanye n'ibyo niho ndakubaza. Sivyo uramuduza nta kibazo banzunyishure bihuriye hehe no kwishira ipampa mu mazuru kubera ko wishize ipampa mu mazuru uvuga ngo wapfuye kandi ukiri muzima.
none daniyeli jewe ndakubwira ikirundi kimeze gute yuko jewe ndisize ikampa mu mazuru ndakubwira ikirundi abo bavuga yuko babikora ku makusudi ntabwo abarundi bose bashobora kuba bumva ikirundi umuntu ati ndabikora ku makusudi none ku makusudi abazi igiswahili ni gute ndabigira ndabibona none umuntu yari afitaniye bifu na jewe none kubera iki je famiye yanje ayo mabwira yazanye kugira ngo wumve yuko umuryango wanje urabizi bino bintu sibyo umuryango wanje urabizi bino bintu nta mpamvu yo kwiyahura iyo niyahura nari kwiyahura bikigaragara niho nari kuvuga ngo nicishe none ko famiye yanje twari tumeranye neza turiko turayaga turiko turavugana umuryango wawe ubizi gute umuryango wanje ni ukuvuga yuko iyo video mvuga imaze kuboneka umuryango wanje jewe narituye abiwabo n'umuhungu ndababwira ndahamagara mabukwe databuka ndababwira ati uwaye umuhungu wanyu namufata nk'umugabo wanje sinamufata nk'umuntu wo mu gahinga na siwo duhabarana siwo dukundanye umunsi umwe oya sibyo ndabitura barambwira ati ntibishoboka niwe nyene niwe yabikoze ndababwira nta wundi niwe mfise imbere n'inyuma nta umukurikira ntaki ntabo duhabarana so rero nabo baragirane baravuga ati muhira birazana induru baricara baravugana nk'umuryango hama umuhungu arasaba imbabazi birahera aravuga ati jewe ibi inye telefone yarantakarana maze kuntakarana nta kundi uwakiriye telefone canke telefone kujya bari bijya bintu baba ariko baragenda ku mamoto ntabwo yagize ngo asigarutse kurondera telefone ngo agire ngo arabe ibyi telefone yagize canke ngo arabe ngo bagize rero nico gituma sino kwirirwa ndavuga byinshi nawe yobyivugira kuko n'umuntu w'umugabo kugira ngo basi ukuri kujya habona bareke kuvuga ngo je nariyishe nari kwiyica kiriya gihe reka daniyeli ibi bintu si by'uyu munsi si by'uku kwezi si byo muri 2024 none wowe wamuhaye akavideo rero k'agashoho hanyuma cagashira kuri ku mbuga ngurukana bumenyi canke byagenze gute barayimwivye nyene cyane uraza kubimubaza uraza kumubaza ati gute wakoze ibintu ku mugore wawe hama kwishure kuko ngaho ndiko ndamwishurira noba ndiko ndagira nte nko kumva ngo yani ninuzeye reka nawe muduza byishure ko hanyuma cyo tubananya kuri audio zya audio zikurikira muduza amakuru yawe nibaza ko dushobora kuba tugusiripurenye uri mu kazi ariko twari mu kiganiro turi live n'uyu mufasoni niba ari umukenyezi wawe hanyuma hari ikibazo twari dufise tugeze ahantu tubona ko video yatembereye mu magurupe ari wowe wabigizemo uruhara ariko bafise ukuntu ariko arabisobanura nagira nawe tukubaze rero kubera iki wahisemo kwararaza umuntu muri mu rukundo turi kuri live koko ibyo uvuga byose bizumvwa n'abantu bose jewe icyo twaragejeje n'umuryango yaba w'umukobwa cyangwa no ku muryango w'umuhungu twaragejeje arahuze twarabiyaze yavuye ku mvuzi wanjye ariko nanjye nta ruhara nabigizemo vuga cyane nta ruhara nabigizemo ariko byavuye ku mvuzi wanjye telefone yarantakaranye imaze kuntakarana nta mavideo kitari ubumigendo uko nyene muri ubwo buryo ariko ntabwo bishobora kudusibya iby'iwacu birabandanya ariko nubwo umuryango bamwe batashoboye kubitahura neza ariko
ibyacu birabandanya aho byari bigezwe birabandanya kurya nyene ico rero naragisabiye ko bisaba ndagitangira ko amande nk'uko bisanzwe nyene kandi nabo nyene barashoboye kuntahura n'uko bakoresheje kuntahura neza nibaze ko ibintu byose bimeze neza nta kibazo na kimwe yego kabisa nuko bimeze byagiye uko nyene nanjye naratangaye nyene donc so anyway novuga ati nyene ubu ariko bimeze neza nta kibazo na kimwe ntabwo bishobora guhagarika ibyacu by'abana twebwe icyo turiko turaraba si question yo guhagarika ibintu byanyu kubera ko ibintu byanyu ntibituraba gusa twagomba muduha umuco ukwiye uburyo mwabikoze ibi bintu nyene urabona ko umugore wawe ibintu muhanye video hanyuma bukeye akibona video yiwe ihatembera amagurupe n'ubwambure bwiwe buri hejuru yiguha yakwizeye bino bintu ntuzi ko no guhanwa n'amategeko binwa n'amategeko ndabizi nabyo nicyo gituma abashoboye kubisabira ko imbabazi ariko nanjye mushobore kuntahura nanjye sinabigize ndabibona ntabwo nabigize ndabibona kubera telefone yarantakaranye telefone imaze kuntakarana rero haragera nyine nanjye haheze iminsi ntangura kubona video ukuntu nanjye ca ndibuka yuko telefone muri ya telefone yanjye harimo iyo video none ngaho ko twumva hano hari abantu bagushwanira nubwo utabyumvise ushwanirwa na bo ngira na bo namwe sinzi babita bofre nimba ari nyene mwene wabo no mukundana bigaragara ko wewe ari we wabigizemo uruhara bino bintu nta mu majambo numvise umenga muba mwari mwankanye n'umugore wawe hanyuma mwongera hanyuma uca ufata video urazinyabagiza na groupe ivyo mwari mwapfuye ntavyo nomenya mu nyuma rero urumva mwongera murakundana kandi ibyo bariko byagenze oya ariko nyine yashoboye gutahura kutariko kandi ibyo yabimbariye mu gihe ntari bwabijemo ngo dusabe ikigongo ariko barashoboye gutahura bimeze neza umusaza wiwe nawe umva umusaza wiwe ngene yavuze ama rero burya byari ibintu ndibona ndabona rero ko birancanga mu mutwe kandi bitari ko biranyubaka mu mutwe burya hajyanye n'ubwose uvuga ngo waradukwiriye ego mu kudukwira waradukwiriye ariko nibaze ko utadukwiriye amafaranga y'irenga kandi nibaze ko utatanga amafaranga asumba y'abandi botanze rero nibaze igihe ntitwirirwa turaterana amajambo menshi urabona umwana wacu ibyo uriko uramukorera cyangwa ibyo uriko urakora ntugire ngo ni agaciro kuri wewe cyangwa ngo ni agaciro kuri twebwe sibyo byari ibyo ndiko ndabona bitari ko birampumuriza ahubwo iyo uri na hafi cyangwa iyo aba ari intego byo kunzi kaboneka n'impano zawe uciye ugatora handa ukagira hano ibyo bintu ukabihagarika sibyo ni ukuri ibyo ndabikubwiye nshimitse kandi nashavuye nk'umwanya nkawe tubonanye ntugire ngo ibyo ukora. Mimi Eveline nilishamwambia kila kitu, nilishamtumia kila kitu na ile video ibi nibijanye n'amafaranga ariko iyitangura niyo umuvura iyi wabikuye ku kintu kuri gabukufu akubaza hoho ko kuremera ko ari umugore wawe hamugafata video nkazijya anyu ukazisohora ukazitanga ukazishyira ku ma YouTube ukazishyira ku ma Facebook video nkazijya kweli ndagusavye umbarire byagenze gute bimeze gute nta gushwana kurimo je ndiko ndakubaza ntuje meze neza
ndagusabye umbwire ibyo bintu ikintu woba warabigiriye n'ukuri kw'Imana ndiko ndakubaza umbarire se ndiko ndamukubaza nka mutoya wiwe igituma ibi bintu bimeze uku ndagusabye umbwire igituma ibi bintu bimeze uku kweri ahubwo nta n'isoni hoho uramwemera nimba utamwemera kweri wowe umwemera ukagira ibintu nk'ibi kweri ego kweri kabisa bofu ibi ni ibiki n'ukuri ndakwinginze nk'umuntu nubaha kweri nk'umuntu nka wewe twari twubaha twemera mu muryango ukwemera ukuraho ukuntu urubanza rwari rutukuye rwari rusa dutamba dusa neza ntamukacugira ibintu nk'ibi bikagenda ukuvema ibi ni bikiga bofu n'ukuri tubwire bofu wewe ni biki wewe tubwire duha umuco uzoba ukoze bofu duha umuco bofu duha umuco n'ukuri duha umuco uzoba ukoze oya byaraheze kabisa byaraheze twarabigiyemo byaraheze ariko ibyo nanjye kugira hane kuvuga ati abinkorere ndamufise ko bubasha ariko nanjye sinaca mbona ibintu nkabijya ku makusudi nyene ngo ndabigire ndabibona nyene oya ibyo kosa ntabwo noshobora kuri papa ego hari aho tumubona rero yapize ipampa mu mazuru avuga ati jewe napfuye sinkiri muzima so icyo reka ndavuga mpeze reka mbanze mvuge mpeze ndazi ko ngaho ndahoze ko tudahuza urumva umugore wawe arabonye ko video zigiye hanze wamukuye agashambara ararabatije umuntu rero n'ukuri ifoko nawe urumva ko biteye isoni nk'umuco w'abarundi yateye isoni ati byiza ari inzira nziza ubu ni kuvuga yuko napfuye reka mbwira umuntu wanshiriye ipampa mu mazuru bace bamfotora hanyuma nce mvuga yuko napfuye ati gutyo baca batangira gukoma induru ku bijanye n'urupfu rwanje baca bibagira ibijanye nuko natanze show sivyo soko byagenze haje nuko byagenze wapi nuko byagenze sabwe nibaze kunyumva gatanu kuri gatanu narose umwanya gute wo kuyishiramwo jewe nababwiye kandi warose umwanya wo kuyishiramwo gute kandi ari wapfuye kumbure barayigushiriyemo bandi bayishiriyemo yabikoze ku makusudi bwiwe kuko yarabifisemo inyungu nibaze mworondera abantu batanguye kubona ivyo bintu ingene vyatanguye bakabibasigurira rero ubwanje nahamagawe na telefone direct abarambaza ati yayi tubonye ngo wapfuye nivyo nja ndababwira ati jewe napfuye gute byejeje ingene gutekera ibintu abo kuri kago bahejeje kumbimira ibintu by'iwanje none napfuye gute hariho n'akabidewo nabahaye baragasize muri groupe yiwawe jewe ndiko ndatekera ibintu uwo mwanya wo gushira ipampa mu mazuru nari ndawukuye heko nariko ndacera niba yani bantu b'Imana ino ni isi kandi no ni isi kandi n'ubusubiyemo wabikoze we mugirira ingaruka ufata umuntu akiri muzima kiri hayi ukavuga ngo yapfuye muragenda bakagira ibintu by'iwabo uko bumva bashaka sitatizanze bariko baraziraba sibyo uyu waisha turiko turavugana ndiko ndamubwira ati umuntu nagende ku kazi kuko je ako kazi ntako noho je ako jewe ndagiye sibyo none kumayetariye muri basi naza kwishira ipampa mu mazuru umuntu twari kumwe wese yajaze isafari yavuye ahantu mu gisagara cyitwa Tayifu araza tubabuhure nabone ntiyigeze yinjira ni mu nzu y'ahantu natekereye ibintu umuntu twari kumwe nawe n'umuntu yari yirembeye ari kunda yari umurundi kazi afise indikuze uwo mwanya wo kufotora yarawukuye heko twari babiri
ngo naripfushije uwabikoze nyene kandi ikindi naco jewe sobanurira abantu bikiba ko atari ivy'uno munsi ko atari ivy'uno bya kuno kwezi ni byabaye ibyo ubu uje haheze imyaka ibiri kumbe bimaze imyaka ibiri none kumbe bimaze imyaka ibiri ko ntiyahuye demiri vende bikiba umaze imyaka ibiri utanze show sizejo ndabisubiyemwo sizejo kandi sibyahiga yejo amafaranga yanje babonye yuko amafaranga yanje ndi kuyishyuza nibo babonye tireka rero tumwice tuvuge ko yapfuye kandi ikindi nacyo Daniel umuntu akuze ndabizi ko umuntu akuze kandi ndazi yuko ucishaho ukuri kuri narabibonye ndakuze vraiment kandi nakajya gashoba gatanze neza sawa famiye yanje ntiyari ihari ko batari bo baje kurondeza ko napfuye ko nipfushije umuryango wanje uwo wundi muntu dufitaniye kesi y'amafaranga niwe yaje gukora ikiganiro akaza ko yuko napfuye kandi azi neza yuko amafaranga yanjye batarayama gute stati yanjye yari karayiraba ibyo yacaza kuvuga gute ko napfuye nipfushije jewe nipfisha nkande ko nanjye nabibonye uko nyene wabibonye nanjye niko nabibonye no uwo muntu ndumva ko mufitaniye conflict ku mafaranga hanyuma niwe yavuze ngo ni pama mazuru yongera gutangira na video uri kurutanga show uyiha umukunzi wawe nimba yarasize pampa mu mazuru nimba yaragize necessary nuko ari nawe yaje gukora ikiganiro nibaza ko byarangiye nimba ari ukwisigura umuntu yaba yahejeje ndibaza nta birebire hano ibisigaye nabyo mugira umunsi mwiza nabyo nasubiye ku kazi urakoze cyane subira ku kazi wakoze cyane ku muco duhaye nibyo gusa twarondera murakoze reka sigarane na Raisa none uyu muntu mu by'ukuri kuje ndavye yego nibwo mwumvise icyo mupfa n'umuntu hariho ibintu usanga ariga umuntu afatira ko akavuga yuko iyi nkuru ifise umusimamo icyo ikiri imbere mvuga ni kijanye na video icya kabiri kwishyira ku pampa icya gatatu indirimbo zakurikiye inyuma ngo batavuga batacoka hano sinazishizemwo mugabo zirimwo ngo bimamatwi sinazibonye Dani yego nari nibereye kuri TikTok yiwanje ibyo ntibyari bindaba sinariko ndashugurika nabyo sibyo wewe umuntu yipfushije mugabo ariko arabandanya kwipostinga ariko arabandanya kubwirira TikTok ibyo byose nawe bishira ahantu nk'umuntu ufise ubwenge wiyumvishe ati yego Raisa wewe wabiko none nimba nari nipfushije nkaca nza gufata inkasukineshi sibyo napfuye nkaca nkora video kuri TikTok none abo bariko barabona ko nipfushije ntibariko barabona yuko na video ziwanje kuri TikTok ndiko ndazishirako yega niho batangariye avuga ati none arapfuye naceza aciye agaruka ubu nyine aza kudukorera umuti ko rero nimba nagaruka kwigira ko yubire nkagaruka kugira nkagaruka kugira ibindi bintu nawe genda rero ubaze neza ahubwo wewe waretse kubaza neza mukobwa ati wewe userutse nkande utari umuryango wiwe naramubajije yaranakurondeye hanyuma wowe uranka kumwitaba wanashaka ndamuhaye nimero yanje turi online kugira ngo turabe ukuntu mu matohozo yanje ukuntu nayakoze ndabikubwiye uko nyene wanashaka naramuhaye nimero tihamagara turashira ko nyene ari bahamagaye uranka kwitaba kumbure sinzi impamvu wase kwitaba oya apana angurupe burya abantu benshi ntibitaba angurupe oya yahamagaye ubwo nyene wowe sindigera mbindura nimero nta nimero izina ry'Imana yo mwijuru ahera h'Imana yo mwijuru nimba barakubwiye ngo yampamagaye arabizi niyo ari kumpamagara utwo n'ukuri kandi reka tubigarukirize ngaha icyo ukira muntu umwe wese ijambo ndangirije ko gusa ndangirije ko mvuga ati abamama bari muri Saudiya Oman Qatar Kuwait
nibakomeza ino mico yo gufata umuntu uwabo ngo mufitaniye konfi ugaca ujya kuri YouTube kuri Facebook nta hantu na hamwe bizodushikana gusa nuko baba bariko barategura ahabo hazaza habi kuko bavuga ngo umwana w'imbeba yazize urwango rwa nyina ubikore uzi yuko ari ingaruka kuri wowe wabikoze iyo ubikije neza iguhana inyungu iyo ubikije nabi ikayiguhana inyungu byose biri ingaruka kuri wowe wabikoze kandi ikindi nacyo nibareke kwicarira amajambo y'abandi bantu barenganye by'iwabo amafaranga yanjye yahaye umugabo bahuriye muri gurupe umunsi uyu baragaruka aze gupanga orere yuko arayisa mu buzima bwa arayisa yinjira muri private y'ubuzima bw'iwanjye waje kumvuga Daniel ino munsi ni tariki 14 hamwe Imana nyagasani ufata ibintu bibera muri izi z'abarabo ikabishyira ku bicu nihaba muri groupe yawe wosanga ata muntu n'umwe avuyemo oya byo ndazi ko inzu zibitse byinshi basha kugira ngo urabeshe ndangije aho ibisigaye Mwana nyagasani izo ntigiha hano irayisa warisize mu ipampa kandi sintinyagutsa isaha yanjye niyagira ndoza ariko abantu abo babanzi cyane nabo igihe biba ko ntigishe ubu igihe byani n'ikita kisohoka niba ari kuvuga ati nereka abantu ko napfuye none nari yakiriye byaraheze ya umusheri wanjye tumeranye neza nta kibazo kirimo iby'iwacu turiko tubikora neza nta ngorane turimo uriko tusigurira gute ko nzagaruka kuvuga ngo napfuye kare sinkaye ndapfa uno munsi ariko isaha niyagera n'ukuri imiburi niyabatira isa yapfuye famiye yanjye kandi muzobibona n'indirimbo bazoziririmba ati niwigire yani numva tworangiriza ngaho onye ibisigaye n'amahoro menshi ku barundi n'abarundikazi bakomeze abantu bashaka kumenya impamvu y'ibi bintu urumva niyo mpamvu naguhaye nawe kugira ngo uze gutanga umuco kuko abantu babonye ikiganiro hagaragaramo ibintu bibiri bikomeye novuga kijanye no kugaragaza urupfu rutabayeho ikindi naco kikaza kivuga cyerekana video iteye isoni urumva nk'ubu uratanze umuco umugabo watanze umuco ati video bimaze igihe kinini ati kandi yari yayihaye jewe hanyuma ndihenda ije hanze ati icyo ntazi n'ukuntu yagezeyo kandi narabisabye ikigongwe abadukurikiye babyumvise hanyuma kandi nawe we uravuze ko mufitanye conflit n'uyu muntu hari ikindi wongerako nta kindi nongera ko nawe mushirize ko amafoto na fagitire y'amafaranga yanje kira muntu wese abone yuko mu gihe umuntu bariko baramunyagutwiwe baca bagaruka no kumwica iri hehe none ko utayiduhaye ibyo yaduhaye twabishizeko fagitire y'amahera yanje ngiyo iyi reka ndayiguhe nimba tayo wasizeko reka ndayiguhe oya je nakishize ibyo wampaye kandi twabyumvikanye ibyo wampaye byose nabishizeko n'uyu muntu mufitanye conflit nimba mushaka no mucisha ko n'uyu yitandiye nuwo nyene nawene mushireko uwo n'umunsi bavuga ngo bahurire ngo ujyaza ngo banigure ngo banyice ko niko ndavugira amafaranga yanje rero byarangiye banyishe byanyabyo iyo nayiguma byarangiye banyishe byanyabyo cyane urumva ngo turabigira ku makusudi none kubigira ku makusudi bariko nzopfa hageze n'ukuri kandi n'abantu ntakuriye bari abantu kandi byose bivuga ngo ndenze abandi rwari bamaze bamaze gusa n'ibenshi ariko isaha yanjye iranzitaba imana ndoreka ariko kwiyica nari kwiyica imbere n'igihe ava nariko ibyo ngo kwereka ngo abantu umuryango wanjye ngo utapfuye nari kuca niyica kiza gihe byanizenze niho nari kuca niyica ariko ubu imyaka ibiri sinshaka kwiyica kugira ngo hatigida kugira ngo numva kiva iki kubera ko watanze shuwa none kiri rya mbere byari bigiye muri groupe reka n'ibyari rya mbere ibintu bimaze igihe none umugabo wanjye we ntiyabikubwiye ntabwo ari byere ariko bitanze neza ibyo birakubara
mugabo nzomuryamira nabi nzomuryamira neza bitanze neza ko ngo ndakoresha hari usanga ariko banayitanga bakayitanga nabi batazi guhindukira ngo bahindukize neza bo baragerageje ku busanzwe mugabo rero bijya bintu muze muraraba ukuntu mubigenza namwe ntimuze muratanga video sibyo nubwo bari umugabo wawe hari ukuntu nyine muze mushiramo umuyaga ntuzusubire kuyibagira kuko urumva nk'uko bamuvye telefone bigaca bija hanze hajya nk'iyo bamwari basi gukora video ko bidasigara mu telefone urumva ko niyo bari kumwe ba telefone ataca hari kononekara ngo niho nakajya guhanura n'abandi bafise inshuti baze babikora nk'uko nyene apana kudushira ama video mu telefone canke amafoto ni bibi ewe ngagiye hamaganye ego mwakoze fagitire ntimwayiduhaye ariko ntaco ayikurungiki oya aho warungitse ibindi niho naho bayikubirungika ntabyo ntayo nahabonye iyo nahasize kuri iyo yindi nimero atari iyindi nimero two turavuganira ko ntabyo nahabonye yewe none iyo ndayibona naho ndakwandikiye niyo iri mu mashini ibyo tuvugana na byose biriko bica mu mashini niyo mpamvu ibyo wampaye ntarabibona nk'ubu nakuramukije hariya mu mashini sinzi kubibona canke zagucanze kubera ari nyinshi ya inimero turiko kuri apire niyo nakuhaye kura ndakurahiye akagira iyo mpaye muhora akeye we ari muhora akeye we wapi muhora akeye wapi rayi nakuramukije ngaha wabonye ko nakuramukije okay reka tugarukize ngaha rero mwakoze ngombwa kuri ikiganiro yari intumbero yo gutanga umuco ku byabaye ababonye video ishako ngaha umukenyezi yishizemo ipampa mu mazuru avuga ko yapfuye ni byiza ko tuza ngaha tukabereka ukuri kose nari namuzanye ngaha mu kiganiro kugira ngo atange umuco none avuze yuko atigeze apfa bijya muri arabimugiriye ariko jewe nanje ntanga amakuru nabanje kwitonda ahubwo nashaka gusa numva uko byisobanura ku mugabo mu bigaragara nuko iryo si montage hoba harabaye ikibazo kumbure ku bijanye no kubona yuko ziriya video ko zigiye hanze umugabo we wazishize hanze batariyunga hanyuma agaca avuga ati reka kubera ishavu mbwira abantu ko napfuye nishiremo ipampa hanyuma nshingira bibagira ibijanye nuko napfuye nuko bibagire ibijanye nuko nahenye bace batangira kuvuga ibijanye nuko napfuye mu ntumbero yo gukaruma situation kandi yarabikoze uko yabikoze nuko nyene hanyuma uwo ariko aravuga bafitaniye ntuzenya murantunga gatoya uyu ariko aravuga afitaniye conflit niwe uyu icyo yavuze bapfa mwacyumvise uyu icyo yavuze bapfa mwacyumvise ntabwo kibono gihagararako cane mugabo mwe nk'abadukurikira ngaha muca mubwira icyo mwibwiye mugabo gusa mu bigaragara ku mafoto irya foto yo vraiment igaragara yapfuye yoyo iragaragara neza yuko ari we kandi atari montage uko byakozwe rero yambwira ati baje nsinziriye baca banshiramo ipampa naca ndavyemera mugabo montage yoyo ntishoboka kuko montage turazi kuziraba natwe turazi no kuzikora by the way mwana ashaka reka ndayibasangize ubugira kandi kugira ngo ifoto ziwe zindi zitandukanye
na ya yindi ariko n'uyu niwe urabona ko yari ahantu ngira ni mu Burundi ugiye ku isoko gutya nta nifotoreje yambaye nk'umurundi kazi hano ntiyari bwatanga agasho n'umunsi n'umwe nyuma yavuye agatanga neza kandi none karabitse karabitse cyane. Reka ngarukize ngaha nta byinshi ngomba kubabwira, icyo nagomba kubereka ndazi mwakibonye. Kenshi ndabashimira rero, ndabifuriza umugisha w'Imana ko mwashoboye kubana nanje, abari muri Saudi Arabia canke mu bihugu bindi ariko mukunda ibiganiro byacu mwese ndabashimiye cyane. Ikiganiro mu kurangiza bakivuga ku iki, ni kubera ko ibintu byabayeho, uwo muco atanze mu wakiriye gute, niwo siwo mwabikunze murumva nk'amahinyu kujya mwebwe mu nkurikira ndazi ko namwe muciye ubwenge muca muza ngaha muri commentaire mukatubwira ati bivanye n'ibyo twumvise ati ukuri ni uko. Koze cyane.